Maintenant, vous pouvez payer électroniquement des droits de douane. Pour toute information, appelez gratuitement au numéro 500. Ejo twazindutse tugira isekeza ryo kugendera ahantu hari uburiro n'ubunywero mu gisagara ca Bujumbura kugira turabe ingene yifashe na cane cane muri iki gihe ikiza ca Choléra cadushwaye mu gisagara ca Bujumbura. Tumaze kubona rero abantu bamaze gufatwa abarenga 82, byabaye ngombwa yuko dufata ingingo zihuta kugira dukingira bene igihugu. Na cane cane twagiye ku masoko, niho twabona hahurira abantu benshi bacataha mu mazone atandukanye, ugasanga rero abo bantu baca bandura. Twafashe ingingo zo kuzugara, hanyuma tuzokurikirana turebe ko ingingo iriko irubahirizwa kugira dushobore gukingira bene igihugu kubera ico kiza ca Choléra. Mu bisanzwe hariho amabwirizwa ajanye n'isuku, no kuba aho hantu hasukuye, no kuba bafise amazi meza, no kuba bafise hamwe abantu baja kwiherera hameze neza ari amazi, eka n'ibindi bijanye n'isuku. Rero aho hantu henshi twasanze nta mazi bafise, ni ku nkombe ya Ntahangwa, abandi ni ahantu nyene haca irya micafu iva mu makartier igenda hariya za Buterere, ugasanga koko se ahantu umuntu yofatira ibifungurwa. Ugasanga rero hariho imyanda hirya no hino, isazi ziduma, ivyo vyose bigatuma umuntu yaje kurondera ico afungura iyo haba hakoye indwara. Naho rero ubwo buriro n'ubunywero twagiyemo, kuko ahandi busanzwe bitunganije neza, turabahimiza kubandanya bagira isuku mugabo ntabo twugariye. Iyo ngingo ntitwovuga ngo ni burundu, ariko hari ibyo tuzokumvikana ko kugira basubire kugurura. No kuvuga yuko ivyo bisabwa byose byotegerezwa gukurikizwa, mbere tukanabahimiriza ko bogenda bahagira ico bita koperative kuja hamwe, kuko bagiye hamwe bashobora kugira inguvu bakitunganya ahantu heza bashobora abantu kunywera no gufungurira hagaragara. Ni infatakibanza mugabo birashoboka ko kuri bamwe batazohindura izoba burundu. Maintenant, vous pouvez payer électroniquement des droits de douane. Pour toute information, appelez gratuitement au numéro 500. Nivyo sijambere ifatwa, ariko ibihe vyagiye biraba neza, ugasanga hari ibyo bagiye barahindagura. Ahandi naho ugasanga abari kudufasha ako kazi, abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano, mbere n'abajejwe amagara muri ubwo burere, ugasanga bagiranye ubucuti, aho kuraba akazi twabatumye bagasanga ubucuti bwo kugira baze barahumiriza kugira babandanye bakora. Ivyo rero ngira mu ijambo nashikirije twavuze yuko umuntu atazokora akazi kuko bikwiye ko azohora nka ibihano bikomeye. Birashoboka yuko abantu burya baragoye batokurikiza iyo ngingo twafashe. Ico dukora nuko tumaze kubamenya tuzobugarira burundu, ico ni cambere. Ica kabiri nuko hari ico amategeko avuga, amanda arihishwa amahadabu n'umunyororo. Ivyo rero ntitwibaza ko hari umuntu twovyipfuriza, tukibaza ko n'ufisa ku gatima ko kutubahiriza amategeko yokumva yuko yobivamwo akaja mu murongo nk'abandi ku neza yiwe no ku neza y'abandi bene gihugu. Ingingo twafashe n'ingingo nziza iza ituma ikiza Choléra n'ibindi bivugwa bidashobora kutuzamwo. Tugasaba abanyagisagara bose kubahiriza ry'amabwiriza y'isuku, bakagabanya kuza bararamukanya, hanyuma umwanya wose bakakaraba amazi meza, hanyuma aho baba mu tuzu twabo twasugumwe bakadusukura, bakashiraho amazi abatayafise bakamesura bagasa neza nk'abanyagisagara, hanyuma bakirinda rero kugendera mu bibanza bishobora bicafuye, cyangwa kunywera ahantu cyangwa gufungura ahantu hatubarije amategeko y'isuku.